wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Esaie 40 ku murongo wa 30 haravuga ijambo nshaka guherako kuri uyu munsi. Uyu munsi nshaka kuvugana namwe ikintu musanzwe muzi, ariko kandi nshaka gusubira kubibutsa uno munsi muri kino gitondo. Imisore yodende bukigwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yo kwica ko igatemba, ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwe. Uyu murongo ndashaka muwumfashe muwature. Haleluya. Murasubira mu inyuma yanje. Imisore yodende bukigwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yo kwica kigatemba, ariko abiteze Uhoraho, ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Esaie yaranditse iri jambo rikomeye nshaka uyu munsi gutangurira ko mu cigwa nshaka kuguha canke nshaka ko dusangira uyu munsi Imana yashize ku mutima wanje. Yavuze ikintu gikomeye, yerekana ingene imikangara canke abo twokwita aba adolescent, naho baba bakiri bato bafise imyaka mike, Esaie avuga ngo barashobora kuruha. Abagifise imyaka 10 guhera kuri 13 dusha kuri 15 16, abo barashobora kudende bukigwa, barashobora kuruha. Yongera aravuga ngo n'abasore bashobora kuba bakuze gato kuri abo nabo barashobora kuruha, bagacika intege, bakananigwa. Ariko kuri babandi bizigira Uhoraho, kuri babandi bizigira Uhoraho, imyaka iyo ari yo yose bafise, naho boba arabatama, naho boba bafise ukunanirwa mu nkomezi z'umubiri, ariko kuko ivyizigiro vyabo babishize mu Uhoraho, abo ngo ntibazopfa bagize gute, ntibazopfa badende bukiwe. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo mu gishingo c'ukudende bukigwa, bobo bazogenda basubizwamwo inkomezi. Igihe cyose mu rugendo rwabo bazogenda bumva hari ikintu casubiye kandi kubakomeza. Igihe cyose mu rugendo rwabo bazokumva bafise ugushobora n'ubukerebutsi n'ivyizigiro n'inkomezi. Igihe abari munsi mu myaka kuri bo bazoba basa n'abananiwe, ariko ibanga ryabo ntirihagaze muri vigueur y'umubiri wabo, ibanga ryabo ntirihagaze mu bukomezi bw'umubiri wabo, ariko ibanga ryabo rihagaze aho bashize ivyizigiro vyabo. Ndasenga muri kino gitondo ngo Imana ikongere kuyizigira. Ndasenga muri kino gitondo ngo wongere kandi gusubiza amaso yawe ku Mana. Ndagomba kuvuga ngo urugendo rw'umwana w'umuntu ushobora kuba mu buzima bwawe ufise indoto. Ushobora kuba mu buzima bwawe ufise indoto, hari ivy'Imana yashize mu mutima wawe wumva ushaka gushikako, imigambi minini, ivyipfuzo vyiza, ibintu bidasanzwe vy'umugisha ku buzima bwawe, kandi bizobera n'umugisha ku buzima bw'abantu benshi. Ushobora kuba uri n'umuntu mu buzima bwawe udafise indoto, ariko ufise ico twokwita umutwaro, fardeau. Ukagira umutwaro ku muryango wawe, ukagira umutwaro ku biwanyu, cyangwa ukagira umutwaro ku gihugu cawe, cyangwa ukagira umutwaro mu kintu kanaka,
ukagira umutwaro muri domene kanaka y'ubuzima, ukagira umutwaro mu bijanye n'ubuvuzi, ukumva ushaka ko bitera imbere, ukagira umutwaro mu bijanye n'amashuri, ukumva ushaka ko bitera imbere. Ndagomba kuvuga ngo mu buzima bwacu dushobora kuba dufise indoto canke dushobora kuba dufise imitwaro canke tukaba dufise ivyo twokwita ivyifuzo vyiza dufise tugomba gushikako. Ariko kandi uyu murongo dusomye utwereka yuko abantu mu rugendo rwabo bishobora gushika bakananigwa, bashobora kuba bagifise inkomezi, bafise na formation, bafise ubukerebutsi, babifitiye n'amafaranga canke bashobora kubihamvya. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo imisore yodende bukigwa, imikangara yodende bukigwa. Abantu bose mu kwa komplisa ivy'Imana yashize mu mutima wabo barashobora kudende bukigwa, barashobora kwihebura, barashobora gucika intege, barashobora kuronka ibibagwanya, barashobora kuronka ibibazibira, barashobora kuronka ibibavangira, barashobora kuronka ibibacereza. Twese mu buzima bwacu tugizwe n'ibintu Imana ishira mu mutima wacu twumva twifuza ku buzima bwacu, ku miryango yacu, ku bihugu vyacu. Ariko kandi ivyo vyifuzo naho biri mu buzima bwacu tukabikurikirana, abandi mukabishiramo ingufu zanyu. Ariko hari igihe usanga abantu bamwe bamwe baramaze gutakaza no kuva mu ndoto zabo. Uyu munsi ndashaka kuvuga ngo ubwire Imana yawe uti Imana zura indoto zanje zapfuye. Indoto z'umuntu iyo zipfuye ntizikiba ari indoto, kandi n'ubuzima bwiwe ntibuba bukiryohewe buguwe neza. Iyo dufise ivyo dushaka kubona, iyo dufise ivyo twifuza kubona, ariko kubera uri kurahura n'ibibazo mu rugendo rwawe, ukumva rimwe na rimwe wihebuye, wacitse intege, ukagera n'ahantu izo ndoto uzabandona, ukazishira muri tiroir, ukavuga uti ibi bintu nifuza canke uwo mutwaro mfise ndabona atakizohinduka, hakiki ikintu mfise mu mutwaro n'indoto gihinduka, ahubwo gishishikara kuba kibi, ahubwo ndagihevye. Ugasanga abantu benshi baricaye ataco bacaspiha gushikako, ataco bagisengera, ataco bacifuza gushikako, ahubwo baramaze kugira gute, baradendebukiwe. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo imikangara yodende bukigwa, ariko abizigiye uhoraho biyubura mu nkomezi nsha. Ndavuze ngo nimba wizigira uhoraho, reka wiyubure mu nkomezi zishasha muri kino gitondo. Reka indwi yawe, reka impera y'uku kwezi turimo ikubere igihe cawe co gusubira kubona ivyawe muri wewe vyapfuye bitanguye kandi gusubira kuzuka. Ndavuze ngo mu ijuru hariho Imana. Apana mu ijuru gusa, ko no hagati muri twebwe hariho Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe abandi badende bukigwa kuko batizigiye uhoraho, igihe abandi badende bukigwa kuko ivyizigiro vyabo biri mu kintu kidashobora kuzana inyishu mu buzima bwabo, reka ntumirira bizero no musi muri kino gitondo asanga wizigiye uhoraho, il renouvelle chaque matin, il renouvelle chaque saison sa bonté mu buzima bw'iwawe. Igihe cyose ngo twiyubura mu nkomezi zishasha. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Agushira ku mababa ukaguruka nk'inkukuma. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko wamwizigiye ntukwiye kudendebukirwa, kuko wamwizigiye, ahubwo iki n'igihe cawe. Aho hari biguca intege vyinshi, iki n'igihe cawe co kwiyubura no kubuka muri we, no kwambara ivyizigiro bishasha, no kwambara no kwibutsa amasezerano mashasha. Iki n'igihe cawe muntu w'Imana. Bwana asifiwe sana. Iki n'igihe cawe co gusubizwa mu inkomezi. Sigihe cawe co kugwa hasi, sigihe cawe co kurambarara hasi, sigihe cawe co kwihebura, sigihe cawe co kubivamwo, sigihe cawe co kuba demobilize. Ariko iki n'igihe cawe co kumwizigira akagusubiza mu inkomezi, kuko ni washobora gusubira kandi gusubiza mu inkomezi abazitakaje. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abasubiza mu inkomezi nshasha. Ngo abamwizigira barirukanka ntibaruhe, baratambuka ariko ntibigera baruha, ntibigera bananirwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bariruka ntibaruha, baravuduka ntibigera bananirwa, ntibigera baruha. Abo onya si abantu bose, ariko nabizigira uhoraho. Asangwa urushe
warihebuye waradendebukiwe, ngenda kubwire ngo hari ibintu ubuzima bwawe bucamwo bikakubera teste ya foi yawe ufise mu Mana. Wahora uzi ko wizigiye Imana, ariko hari saison ubuzima bwacu bucamwo tukamenya ko tuyizigiye canke tutayizigiye. None wumva ucizigiye Imana? Wumva mu buzima bwawe hari umuvuduko uhari? Wumva hari ivyizigiro bidudubiza muri wewe? Wumva hari ivyiza uri kurabona? Wumva hari icizere ufise? Wumva ukiri kuravuduka canke uri muri frein urarindiriye? Amina. Mariko igice ca 14 hatubwira ikintu gikomeye. Mariko igice ca 14 ku murongo wa 37. Mariko 14 gura ku murongo wa 37. Haleluya. Mbwire umuntu mwicanye karazingura biri takira inkomezi zishasha. Haleluya. Mbega no bamaze kubabwira yuko ibidusambura tudahora tubirondera, ariko ari byo biturondera. Hari abantu baze kubwira ko kantu. Hamano bamaze kubabwira yuko ibitwubaka bitadusanga kwibarabara tuvyironderera. Hari uwaje no munsi arondera kubakwa. Nona ko warinze kuza ngaho ukavyuka dimanche yawe ukaza. Kubakwa birarondekwa, ariko gusamburwa biradusanga hose. Ndavuze ngo Imana ikubake muri kino gitondo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Mariko 14 ku murongo wa 37, Yesu avuga ikintu gikomeye cyane. Aragaruka asanga basinziriye. Abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Nturushe uba maso n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufise intege nkeye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu igihe kibi, vuga uti igihe kibi. Ngena kubwire ngo na Yesu yaragize ibihe bibi. Nkuko je nawe no musi ushobora kuba dufise ibihe bibi, nkuko mu muryango wawe hashobora kuba hari ibihe bibi, ariko ndavuze ngo ibihe bibi navyone birabaho. Ariko Yesu mu bihe vyiwe bibi, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu aja gusenga. Yesu aja gusenga, agarutse yatwaye abasenzi ari bo bigishwa biwe, agarutse asanga basinziriye. Arabwira Petero, aramubwira ati, Simoni, wabaye wananiwe no gukanura just agasaha kamwe, vyakunaniye no gusengana nanje basi n'isaha imwe. Erega mugomba kuba maso kuko ibihe ari bibi. Ndavuze ngo ibihe bibi vyawe sivyo bihe vyo kudasenga. Mu bihe bibi vyawe nivyo bihe vyo gusenga. Naraganiriye n'umuntu arambarira ejo bundi ari mu gihugu c'ahantu muri Afrika. Arambwira ibihe bibi vyiwe, arambwira ati kandi ndaja no gusenga nkumva ikirere kirugaye. Ati kandi kubera ivyo bihe bibi ndiko ndacamwe no gusenga vyarazimye, uravyumva ngiye gusenga numva hari ikirere kibi. Ndamubwira nti madamu, nta kirere kibi kihari. Ikirere kibi kiri mu mutima wawe. Nta kibanza geographique macombuza kuvugana n'Imana kiretse gusiya amarobine yanje n'Imana yamaze kuziba. Ikibanza cose na situation yose woyisengeramwo, uravyumva ikikubuza canke kigutuma wumva ikirere cugaye, nuko ubusabane nawe n'Imana utabwitwararitse, hari ahantu wasinziriye uratakaza contact. Uno musi haje umugenzi mwiganye mu mwaka wa 2 muri école primaire, akaza avuye hanze mutaherukana, naho mwakina umupira mugakundana, muricarana mukavuga amajambo abiri mukabura ivyo muvugana, kuko muherukana kera, ukavuga atako je muntu yari umugenzi wanje cyane kera twaraganira cyane, none ko ubutubuzi byo tuganira. Ntibihagaze yuko atari umugenzi wawe canke utibuka ko yari umugenzi wawe, ariko byose vyugariye mu kintu kimwe, waratakaje contact. Iyo utakaje contact murabura, mbega asigaye yimvira gute, je niyimvira gute, mbe turacahuje, twari duhuje muri primaire, ariko nta kivuga ko uyu munsi duhuje, kuko parcours zacu yo zidasa, birashoboka ko tudashishikara guhuza. Nico gituma birafata umwanya kugira ngo bishobore kandi gusubira gushoboka. Siko abantu b'Imana bisobanura ngo quelque part iyo ubuzima bwawe
mu kunywana n'Imana n'ubusabane nawe n'Imana, iyo utabwitwararitse haragera igihe ukumva ko hariho coupure, ukumva ko ikirere cugaye. Ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, iki ni igihe cawe co gusenga. Haleluya. Yesu yabwiye aba bantu, ababwira ijambo rikomeye, abasanze basinziriye, aravuga ati ntimwashoboye kumarana nanje. Yesu yarazi ko agiye mu bihe bibi ku gatwe kiwe, kuko yagira aje ku musaraba. Ariko yarazi ko n'abigishwa biwe nabo bagiye mu bihe bibi. Yarazi yuko igihe batarimo kitari ciza. Aravuga ati birabananiye kumarana na jewe n'isaha imwe, basi muvugane na so wo mwijuru. Ntimumubona ko igihe canyu atari ciza kugira ngo mushishikare kuba muri presence y'Imana. Acavuga ikintu gikomeye ku murongo wa 38. Aravuga ngo nimusenge kugira ngo ntimugwe mu mosha mabi. Umutima urabishaka ariko umubiri uri mu ntege nkeya. Haleluya. Haleluya. Yongera kugenda aja gusenga, agarutse asanga kandi bararyama. Birantangaza na Yesu abantu yigishije, yaraheza kubigisha akagaruka agasanga baracameze kwa kundi. Ariko je ndasenga muri kino gitondo ngo naheza kuvugira ijambo ntugu muri wa wundi. Kuko nibaza ko mwe mu ruta ba Petero. Ari utwenze bashaje. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ababwira ijambo rikomeye ngo umutima urashaka ariko umubiri uri mu ntege nke. Bantu b'Imana, ndashaka kubabwira iki kintu kugira ngo mucumve neza no musi muri kino gitondo. Bwana asifiwe sana. Mu buzima bwawe iyo usugerejwe, iyo hari ivyimviro bibi, iyo hari amakuru mabi, iyo ibintu biriko biriyugara mu buzima bwawe, iyo utorohewe, ushobora kuba mu mutima wawe ukunda Imana kandi ushaka kugendana n'Imana, ariko kandi ico umutima ushaka si misi yose ugitambukiramo. Hari itandukaniro y'ivyo nifuza n'ingene merewe. Ingene tumerewe n'ivyo turiko turabona, n'ivyo turiko turumva, hari igihe bigira inkomezi nyinshi ku buzima bwacu, bigashobora kudutsindagira no kutubuza mu muvuduko wacu. Hari igihe ushaka kwiruka ariko ntushobore kwiruka kuko hari biriko birakuvunagura, hari biriko biraguhezamwo inkomezi zawe, hari biriko birakumara nk'uburyohe bwawe. Yesu arabwira abigishwa biwe, aravuga ngo umutima urashaka. Urakeneye gusenga muntu w'Imana kugira ngo ntugwe mu mosha mabi. Gute tugwa mu mosha mabi? Ugwa mu mosha mabi igihe ibibazo vyawe ari vyinshi kurusha uko presence y'Imana igwiriye muri wewe. Iyo uburemere bw'ubwiza bw'Imana wikoreye ari buke kurusha uburemere bw'amakuru mabi yawe wikoreye, birashoboka yuko umwana w'umuntu atangura kugwa mu mosha mabi. Iyo utanguye kugwa mu mosha mabi, utangura gukoresha inzira zitari iz'Imana, utangura kuvuga ukutariko, utangura kwifata ukutariko. Ariko naho tukubona uri kurifata ukutariko, ugakora ukutariko, ukavuga ukutariko, ntibisobanura yuko umutima wawe udashaka kujana n'Imana. Umutima wawe uragomba, ariko kandi la chair est faible. Umubiri uri mu ntege nke. None ni gute igihe umubiri wanje uri mu ntege nke ukantwara mu mosha mabi no gukora amakosa, ariko umutima wanje ugashaka, ariko hamwe no gushaka kuba mu mpwemu yanje no mu mutima wanje sinshobore gukora ico nshaka, ariko nkakora ico ntashaka, kuko naho umubiri wanje ari umunyantege nke ufise ubushobozi bwo kunkurura, ugatwara ubuzima bwanje mu kibanza cyo gutambukira mu vy'umutima ushaka, ugatwara ubuzima bwanje mu gutambukira mu vy'umubiri wanje ushaka. Umutima wanje ufise imiryango injana ku Mana no ku vyimviro vy'Imana no ku bushake bw'Imana, ariko kandi kuko ndi atake, kuko hari imyampi myinshi mu buzima bwanje, bituma muri iyo myampi iriko iracubita ubuzima bwanje, ivy'umubiri uriko urampopoza, ivy'umubiri uriko uranzanira, ivyiyumviro bitari ivy'Imana nivyo mpitamo gukurikira, kuko umutima urashaka ariko urushijwe inkomezi n'ikindimo. Hari indoto mu buzima bwacu, hari ivyifuzo vyiza mu buzima bwacu, uko ugenda urareseva amakuru,
uko ugenda urakubitwa amabuyu na satani, uko ugenda urakubitwa amabuyu muri uru rugendo rwawe no muri match, abadakina umupira ntimundaba amaso n'amabuyu, uravyumva? Uko ugendera guhonyora uri kurirukanka, uko akubona wirukanka gukubita akantu ukabinuka ugasubira guhita, uravyumva? Haragera igihe naho ushaka kubandanya wumva wananiwe, kuko amaku uri kuraronka mu buzima bwawe, amaku ariko araza mu buzima bwawe yabaye menshi kurusha uko Imana iriko irakuvomerera amaku yayo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka ndabivuge mu yandi majambo. Abifilipi 4 ku murongo w'indwi. Abifilipi 4 ku murongo w'indwi. Abifilipi 4 murongo w'indwi. Abifilipi 4 ku murongo w'indwi. Haleluya. Uyu murongo sindawutangurira hejuru, nsoma aka gace k'indwi gusa, verset 7. Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu muri Kristo Yesu. Abavyizera bavuge ngo amen. Usubiremo iri jambo, vuga ute: maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu muri Kristo Yesu. Subiramo, vuga uti: azoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro. Hehe hehe. Paulo ariko aravuga muri Kristo Yesu, umenga avuze mu igaraje. Paulo ariko aravuga muri Kristo Yesu, avuze muri Kristo Yesu nka endroit, umenga ni kibanza. Aravuze hejuru, ariko avuga ku bijanye no gusenga. Bwana sifiwe sana. Hejuru ariko avuga ku bijanye no gusenga, aravuze nitwaheza gusenga hari ikintu kizoca kiba. Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu. Reka ndabivuge gutya. Ingo. What's ingo? Ingo. Kava kabasamaza kakana. Nande ndakunda kuvanga. Ariko nshaka gutanga akarorero. Bwana sifiwe sana. Urabona akakana karafise ivyiyumviro. Ndabasavye naho mukunda abana ntikabasamaze. Urabona akakana karafise ivyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Karafise umutima. Igihe twakira Yesu, ijambo ry'Imana rivuga ngo mpwemu yera arakoze kuko cyo kutuvyara ducika ivyareme bishasha. Imana iba mu mpwemu yacu. Ariko muri langage ya Bibiliya kenshi mpwemu yacu bayigereranya n'umutima wacu. Kuko impwemu barabuze ingene bayidefinisa, ko si membre twiga muri biology. Ariko impwemu yacu ni mpwemu nyene. Haleluya. Ni rya shusho ry'Imana riri muri twebwe. Aka kana karafise ishusho ry'Imana muriko. Ariko kandi naho gafise ishusho ry'Imana muriko mwese mutabona, karafise n'ivyimviro. Ijambo rero ryatubwiye ngo maze Imana, uravyumva, izoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu muri Kristo Yesu. Bwana sifiwe sana. Bisobanura iki abantu b'Imana? Bisobanura ngo uyu mwana naho nkuko namwe mumeze, naho muri abantu bakuze, ahantu indoto z'Imana ziba ni mu mutima wanyu. Ahantu umutwaro mufise ku miryango yanyu, ku bagenzi banyu, umutwaro mufise, uburemere bw'ico mushaka kubona gihinduka uba mu mutima wanyu. Indoto mufise canke ivyifuzo mufise biba mu mutima wanyu. Amasezerano y'Imana ibabwira aba mu mutima wanyu. Igihe bavuga kuri Yesu, Bibiliya ivuga ngo Mariya yabitse ayo masezerano mu mutima wiwe. Amasezerano y'Imana ivy'impuhemu bibikwa au niveau de notre esprit. Ni ibintu twiyumvamwo, ntidushobora kubivuga ingene bizogenda, ariko turavyikoreye mu mpwemu zacu. Impwemu zacu zirikorera ibintu. Impwemu yacu na ahantu Imana iba Satani adashika, naho Imana, naho presence y'Imana iba mu buzima bwacu. Aho ntaho hafitanye isano n'ubwenge bwacu, ariko hafitanye isano n'ico Imana ihakorera.
ariko ivyiyumviro vyacu bigaburirwa n'ivyo twigishwa, n'ivyo twumva, n'ivyo batubwira, n'amakuru turiko turumva. Niyo aganza ivyiyumviro vyacu. Rero igihe ijambo ry'Imana ribwiwe mu buzima bwawe, rirashobora kuganza ivyiyumviro vyawe, ariko kenshi ivyiyumviro vyacu birategwa n'ivyiyumviro dusanga ngaho kwibarabara, nivyo biba mu vyiyumviro vyacu. Sivyo abantu b'Imana? N'est-ce pas mes chers amis? Nukuri ntimwigeze munyumviriza. Muragowe genda bisubiremo vyose ko mwagowe muri abo bimwana. Mbarizo mu cyayi tuyavuze iki? Mumukomera amashuri mu bibereye. Yesu ashimwe. Rero Paulo avuze ikintu gikomeye, muko muranyumviriza. Paulo avuze ikintu gikomeye, avuze ngo maze Imana nyene amahoro azoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu. Abigize ibintu bibiri bidasa kuko ntibisa. Mu mutima wanje niho hari icipfuzo mfise ku Burundi. Ico nsengera iki gihugu kiba mu mutima wanje. Ariko information mfise mu vyimviro vyanje nizibi gusa ku Burundi. Zose izo numva nimbi. Ariko ivyo nizeye biba mu mutima wanje. Wombaza ngo bizogenda gute ntavyonzi, ariko ndazi ko bizoba. Nivyo bimotiva, nivyo binjohera, nivyo niteze kubona. Ivyo Imana yarabikomunitse, ntivyaguma gusa au niveau de mes pensées, ariko umutima wanje waravyakiriye, ndavyizeye, ndavyiteze, ndashaka kubibona, ndashaka kubisengera, ivyo bimba mu mutima. Ingwano rero tugira mu buzima bwacu, nigihe ivyo twikoreye mu mutima wacu bitandukana n'ivyo twikoreye mu vyimviro vyacu. Nigihe mu buzima bwawe indoto zose ufise, uyu munsi muri uku kwezi kwa 10 muri 2015 Satani arakubwira ngo izo ndoto zawe bika muri tiroir, ntuzusubire no kuzivuga, ahubwo nabo wazibwiye senga bavyibagire ko bigeze no kuvyatura, kuko ntibizoba. Ugaca utangura kugendeshwa na information ufise mu vyimviro vyawe, ariko ugasuzugura canke indoto zawe zikamera nk'izapfuvye, zikamera nk'izapfuye, kuko ici ivyimviro cagiye kiramira, cagiye gikura ukwizera mu mutima wawe par rapport y'ivyo Imana yagukomunitse. Ni bande bako baranyumva neza? Ni bande batahura ivyo ndiko ndavuga? Ariko umuntu w'Imana, ijambo ry'Imana ritwereka igitangaza gihora gikoreka. Paulo wa murongo yasomye usa n'ingene Yesu yabwiye abigishwa ngo ibihe nibibi nimusenge, umutima wanyu urashaka, umutima wanyu urafise indoto, umutima wanyu uraspiha ku bintu vy'Imana, murashaka kunkurikira, murashaka kunkorera, murashaka kumvuga mu mahanga yose. Ego sinduta kugushaka, kuko c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Ndazi ko nabashize mu ubwo bushake. Imana yadukomenitse ubushake ku bintu dushaka kubona bihinduka. Imana nifite ikibazo n'ivyo dushaka, kuko niyo dushira mu bushake bwiza. Ariko ikibazo uyu munsi two turavuga ntigihagaze ku vyo dushaka, ari ikibazo gihagaze kukungene ivyo umutima wacu ushaka, umubiri wacu uri affecté, kandi umubiri wacu ni utambuka uja kubishitsa. Ni wo lendi mari dugenda gushitsa ya ndoto, ni wo lendi mari dugenda kugira icukoze ngo vya bindi bibe. Ariko iyo wamaze kuba affecté, iyo utaciye ubuye, iyo umeze nka ya mikangara yaguye hasi, iyo umeze nka ya misore yananiwe, na za projet ziba zimeze nk'izipfuye muri wewe, kuko tu n'es plus engagé à poursuivre les rêves Imana yashize mu mutima wawe. Ariko Paulo avuze ikintu ciza, nitwasenga, vuga uti gusenga, nitwasenga Imana nyina amahoro, Bwana asifiwe sana, maze Imana nyina amahoro, vuga uti Imana nyina amahoro. Mbega mwumvise ko ari maze Imana nyene amahoro aruta uko yobonywa n'abantu bose. Mbega amahoro ni nyeneyo ninde? Propriétaire wayo ninde? Hari ahantu muyagura ku isoko, hari ahantu bayagura muri alimentation, hari ahantu mucomeka mukayaronka. Maze Imana nyene amahoro aruta uko yovugwa
bisobanura ko nanje ibindi ko navuga nta nibyo noshobora no kuvuga. Amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu, ishibamira ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Ubu rero icifuzo canke isengesho ryanje muri kino gitondo, ndagomba ivyiyumviro vyawe uno munsi muri kino gitondo bishigwe muri Yesu. Ivyiyumviro vyawe bitabaye maintenu canke bitabaye covered, bitafutswe, bitanyegejwe na Yesu. Ivyiyumviro vyawe, ivyiyumviro vyacu birashobora kutubera uburozi. Ivyiyumviro vyacu birashobora kutubera intandaro yo kudeprima. Ivyiyumviro vyacu birashobora kutubera intandaro yo gutangura kwanka abandi. Ivyiyumviro vyacu birashobora kutubera intandaro yo kuvuga abandi nabi. Ivyiyumviro vyacu birashobora kutubera intandaro yo gukritika. Ivyiyumviro vyacu birashobora kutubera intandaro, uravyumva, urabona, ivyiyumviro vyacu birashobora no kuryoherwa hari abandi bantu bapfuye tudakunda. Ivyiyumviro vyacu ni danger. Ivyiyumviro vy'umuntu ni danger. Kandi ivyiyumviro nivyo bitwanduza. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo, uravyumva, ibigize ivyiyumviro vyacu, ibogaboga mu mitima yacu nivyo n'akanwa kacu kavuga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ivyiyumviro vyacu birashobora kudutuma twebwe nk'ishengero Imana yahaye ububasha bw'ubunyonizi na scorpion, birashobora gutuma duhindura ikibanza, tugafonctiona, tukopera muri domaine atari gwacu. Rero iyo ishengero rivuye muri domaine yaryo ya efficacité rikaja mu mubiri, biba bipfuye kwihanga no ku miryango, kuko ishengero Bibiri ivuga ko na Satani akora muri mesure ziri limite kubera ishengero rikiri mu isi. L'église de Dieu est une force partout mu isi. Ibyago mu isi biri diminuwe kubera l'église, kubera jewe na wewe, apana inyubako yacu, kubera jewe na wewe. Rero ivyimviro vyacu vyatewe tukamira umugero utari wo, uravyumva, nituba tugishobora gushitsa indoto z'Imana, kuko indoto z'Imana ziri pure, ziri saint, ziri ama objectif y'Imana ashitswa mu ngendo no mu nzira z'Imana, apana mu ngendo z'abantu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maze Imana nyina amahoro azoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu muri Kristo Yesu. Bantu b'Imana, ibi nibishoboka, Paulo atangura ku murongo wa 6, ibi nibishoboka tudasenga. Mwanyumvise? Ibi ndiko ndavuga ntibiba ari kararengana ayerera muri ville, uravyumva, asoma makuru y'ibiriko biraba, uravyumva, ntibiba gutyo. Ibi biba, uravyumva, azigamigwa mu mutima no mu vyimviro, azigamigwa muri Kristo Yesu. Paulo avuga ngo nimusenge mu buryo butandukanye, avuga kategori 3 za prière zibaho mu buzima bwacu. Reka nabagirega abantu b'Imana, uburyo bwonyene ivyifuzo biri mu mutima wiwe vy'Imana, indoto ziri mu buzima bwiwe, ivyo asengera, bya bindi byose kugira ngo bize bishobore kuba preserve ntibipfe, n'igihe ari mu buzima bw'amasengesho. Bantu b'Imana, amasengesho aberamo iki gitangaza kivuga ngo mu masengesho indoto zacu zicika realite. Amasengesho apreserva, uravyumva, imitima yacu. Amasengesho akora miracle aho ivyimviro, uravyumva, n'umutima byahora bisanzwe biri divise, bicika ikintu kimwe muri Kristo Yesu. Urashobora kuba ukunda Imana ariko ukamaze iminsi uri kurakubita gatarina. Aho kumva urakunda Imana ariko umubiri wawe na tentation imbere yawe uri kigutera akora amakosa. Hariho division hagati y'ivyimviro n'umutima wawe. Ikintu gishobora gufata kikazana umutima wawe ukiyaplika ku vyipfuzo biri mu mutima Imana yagushizemo, yakunywanishijemo n'amasengesho. Niyo miracle ibera. Abantu benshi, ndagomba kuvuga ngo abantu benshi mu buzima bwabo baracika intege, bakononekara igihe ivyimviro byabo bitanyegejwe muri Kristo Yesu. Kuko Satani aguma bombarda. None ni hehe wewe uri kurasubira kandi kubakirwa? Nganda gusomera inkuru imwe nza kurangiriza ko igufasha gutahura neza ikintu ndiko ndashaka kuvuga no munsi muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane. Ariko uri karanyumva duze ukuboko kwiyo. Haleluya.
ndagomba kuvuga ngo iki ni igihe cawe cyo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kwigihe cawe ari kibi ni igihe cawe cyo gusenga. Kwigihe cawe ari kibi ni igihe cawe cyo kumwegera, kuko arafise ivyo agiye kukubarira, arafise ivyo agiye gusubiza ubuzima, arafise ivyo wamaze kwiheburamwo agiye kandi gutuma bisubira kuba bizima. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ejo bundi naraganiriye n'umuntu ambarira ikintu gisa nkuko, ariko ndavuga nti vy'ukuri ivyimviro vyacu ni ikintu kiri expose ku rugezo rudasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ndashaka kubatumirira shengero ry'Imana. Turiko turaja mu minsi yo gusenga, ariko ntiturinda kushika hariya hose, ariko ndashaka gutumira ngo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Igihe cawe cyo kuganira n'Imana niki, saison yawe yo kuvugana n'Imana niyi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba gusoma iyi nkuru iri muri Abacamanza igice ca 6. Hatubwira ikintu gikomeye ku murongo wa 11. Abacamanza 16 umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 12. Hatubwira inkuru y'uyu musore yitwa Gideon. Aravuga ngo bukeye umumarayika, murongo wa 11, chapitre 6. Bukeye umumarayika w'Uhoraho araza yicara munsi y'igiti c'umweroni cari muri Ofura, cari ca Yowasi umwabeyezeri, kandi umuhungu wiwe Gideoni yariko arakubita ingano mu bwato. Baganiramwo vino bwimbwe mu kuzimu kugira ngo azinyegeze Abamidiyani. Nuko uwo marayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubarira ati, Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'umunyenkomezi. Gideoni aramwishura ati, mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, niki gituma ivyo vyose bitubako? Kandi vya bitangaza vyiwe vy'abasokuruza batubarira biri hehe? Bati, Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uhoraho yaradutaye, yatugabuye mu maboko y'Abamidiyani. Uhoraho aramwitegereza, aramuberera ati, genda ukwizo nkomezi zawe zingana, ukiza Abisirayeli, ubakure mu maboko y'Abamidiyani. Ni jewe ubwanje ngutumye. Aramwishura ati, mbega Abisirayeli nobakiza ntega mwami wanje? Inzu yacu ko ariyo hasi mu muryango wa Manase, nanje nkaba ndi umuhererezi kwa data. Uhoraho aramubwira ati, rega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzoririka Abamidiyani nk'uko wishe umuntu umwe. Aramubwira ati, naba nagiriwe ubuntu n'akagongo imbere yawe, nunyereke ikimenyetso kinyemeza ko ari wewe ubwawe uvuganye nanje. Nuko ndakwinginze ntuve hano kugeza ngarutse aho uri, nkuzaniye ishikanwa nkaritereka imbere yawe. Nawe aramwishura ati, nuko ndakurorera gushitsa ugaruze. Nuko Gideoni yinjiriwe, abaga isuguru y'impene, acumba udutsima dutambiwe mu ifu irimwo ku ngero yitwa efa, inyama azishira mu nkoko, umufa wazo awusuka mu gwavya, abimusanza munsi ya ca giti c'umweroni, arabimushikiriza. Maze uwo marayika w'Imana aramubarira ati, abira izo nyama n'iyo mitsima, ubishire kuri ico kibuye, ubisukeko n'uwo mufa. Nuko abigira kuno, maze umarayika w'Uhoraho atuma inkoni yari yitwaje, ayikoza kuri izo nyama na ya mitsima itambiwe, umuriro uca waduka muri iryo buye urabitongora. Nuko uwo marayika w'Uhoraho acakamangana niyo maso. Maze Gideoni acamenya ko yari umumarayika w'Uhoraho, aravuga ati, ewe mwami Uhoraho, ndahumiwe kuko mbonye umumarayika wawe imbona nkubona Uhoraho. Maze Uhoraho aramubarira ati, mpore, ntaco utinya, ntupfa. Nuko Gideoni araheza ahubakira Uhoraho igicaniro, acita Yehova Shalom, risobanurwa ngo Uhoraho niwe mahoro. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ibintu nza kurangirizako. Bwana asifiwe sana. Gideoni uwo twasomye kandi namwe mwasomye, ijambo ry'Imana rimutwereka nk'umwe mu bana b'Abisirayeli. Yari afise ingena z'Imana. Ni bande no munsi muri kino gitondo uvuga uti vy'ukuri je ndazi Imana? Haleluya. Yari afise ukuntu azi Imana, yari afise uko bayimubwiye, yari afise amatemonyaje amaze kumva, yari amaze kumva n'ingene Imana yagiriye neza basogokuruza, ariko yari abitse temonyaje, yari afise intayi y'ivyo Imana ishobora gukora.
ariko kandi Gideyoni ndabona yuko uko biri kose naho yari abitse intahe y'Imana. Bantu b'Imana, hari igihe tubika intahe y'ico Imana iri ariko ico yabereye abandi tutarayibonera ku gatwe kacu. Hari igihe tumenya Imana tukayiririmba kuko twumvise abandi bashinga intahe, ariko ivyo abandi bavuga ukavuga utego ndamaze kuvyumva birakoreka, abantu barakira ingwara, abantu bararonka ama promotion, abantu baragira gute imiryango iruguruka. Ndamaze kumva sha hari umushiki wacu no musi yadushinga intahe iryoshe sha, Imana yamuhaye imyaka, Imana inyuma ya myaka 15 atavyara yo yagize gute. Hari igihe wumva Imana ukumva ivyo yakoreye abandi ukabibika nk'ivyawe ukavyizera, ariko ngenda navuga ngo nta na rimwe kwizera kuba kwizera nyakuri canke kwa kweri kweri igihe kutaraba ukwizera kujaye n'ico wewe uzi ku gatwe kawe. Nibaza ko Gideyoni nk'umusore yari afise indoto, nibaza ko yari afise ivyo yipfuza gukora, ariko nimurabe naho yari afise ubuzima, afise ahari karaja aza amasezerano y'Imana, nimurabe situation arimwo, ariko arakubita umuceri w'iwabo, aguma akebaguzwa, araba aho abamidiyani baje kubibatwara, ivyo yaje gukubita bivuye muri rekorte yabo, abamidiyani barashika bakabibatwara bakicwa n'inzara. Rero yagomba kubaho ari mu bwoba, yagomba kubaho ari mu ruhagarara, aguma araba hakurya, sinzi ko atarafise n'abamucungira, akagomba kuguma yeraguza hakurya amenye ko atabansi baje. Ivyo amaze kubika vyiwe, ivyo babivye iwabo, ivyo barimi iwabo n'ivyo basoromye, akaba oblige guheza kubikubita akabinyegeza mu masenga, kuko bari basugerejwe n'ubwansi bukomeye. Yari umusore afise vivacité, afise aho yoshika, afise n'indoto, ariko kandi ari prisonnier y'amateka yabo na realite yabo, atamwidegemvye afise. Bantu b'Imana nyanda bibutse no musi muri kino gitondo, asangwa hari ikintu catumye Yesu apfa ku musaraba, kwari kugira ngo aduhe umwidegemvyo. Liberté ni ikintu kidakogwa ko ku buzima bw'abantu b'Imana, ni ikintu cawe wahawe umwidegemvyo. Ariko ni murabu uyu Mwisirayeli arakubita akanyegeza, agakubita akanyegeza. Sindibaza ko harande ma projet yaragifise mu buzima kiretse juste kunyegeza ivyo baronse. Reka ndabwirega abantu b'Imana, panakuwaga vipindi mu maisha yetu, panakuwaga vipindi wakati wenye hauweza hata kuwaziria vitu virefu. Unajiwaza kesho talamuka, aho indoto ushira muri tiroir, aho uvuga ngo ibi byose nshaka biragize gute, aho usengera umuntu wawe, ugasengera umugabo wawe ngo akizwe, yahora yinywera amazi, umaze imyaka 2 uriko urasenga agatangura kunywa inzoga atazoyize kunywa, agasohoka hanze anywa itabi rikimukora, akiga bishasha, igafe rishasha urabyumva, akiga igafe rishasha utigeze umubona anywa itabi, aho uvuga uti basha ubuhorero pire. Gideyoni yari muri situation yo kwihebura, ataguwe neza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umunsi umwe Imana iramugendera. Bandugu bapendwa, siku moya Mungu akamutembelea. Haleluya. Ndavuze ngo na wewe muntu w'Imana, iki nigihe cawe cyo kugendererwa n'Imana. Ndavuze ngo iyi ni saison yawe yo kugendererwa n'Imana. Niba vyizera uvyizera, ariko navuze ngo ni saison yawe yo kugendererwa n'Imana. Sinzi ico uriko urasengera, sinzi indoto zawe wabitse zarizo, sinzi zapfuye, ariko ndavuze ngo Imana igiye kuzizura kandi igihe cawe cyo kugendererwa n'Imana. Haleluya. Gideyoni arinyegeje, Gideyoni arifumbereje, Gideyoni arihebuye, nawe urihebuye, nawe urifumbereje. Ariko ndavuga ngo muri iyo situation nyene atakintu ubona, aho ibintu byose umenga byaparanganye, aheje utahabona. Reka ndabwirega abantu b'Imana, muri kino gihugu muri iyi saison turafise abantu benshi bihebuye. Turafise abantu baremerewe. Ariko shengero ry'Imana, naje kuvugana namwebwe kuko mwe mwamenye Imana. Naje kuvugana namwebwe kuko mwe mwarakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Mwebwe munaniwe, mwebwe mubaye nka ya mikangara mugaherayo, iki gihugu coba kigowe. Kuko mwebwe Imana irabakontako kuko murizera.
mwebwe yabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion, mwebwe yabahaye ijambo ryo gutegeka, mwebwe yabahaye ikibanza cyo kubonana nawe mukamuririra, mukamubwira ko bikomeye, mukavuga ati Imana ntaco mfise mvuga, ariko Mana mwebwe muraza aho mushobora kuririra, mwebwe amosozi yanyu, mwe mutanguye guhamagara ibitabo birugurwa mu ijuru, mwe mutanguye guhamagara, mwebwe yarabahaye ububasha bwo kugaza mu kirere ibintu bikugara, mukuguruza ibintu bikuguruka, mwebwe murabagrave. Abatizigira uhoraho naho baba barikiri bato barirukanka bakaruha, baratemba bagaherayo, ariko twebwe abizigiye uhoraho twiyubura mu nkomezi zishasha. Notre force se renouvelle, inkomezi zacu zirasubizwamo, akadushira akaduhagurutsa n'amababa, tukaguruka nk'inkukuma, tukarengana amasekonstanse. Aho abandi bakubiswe hasi n'ivyimviro, twe turaronga icimviro kuri supreme, akadukomunika iciyumviro ciwe, akatubwira ivyo agomba gukora, akatubwira uwo ari we, akatwibutsa amasezerano, akatwibutsa ko isi n'ibiyuzuye ari vyayo, akatwibutsa ko ari umwami hejuru y'abami, akatwibutsa ko ari Imana y'amahanga. Uburundi ndabuzi, Uburundi ndabufise ku mugambi, Uburundi narabushizeho, nawe je t'ai établi pour être prophète mu gihugu canje. Twebwe ntitugwa, twebwe ntitunanigwa. Mbwira umuntu mwicaranye ati vyuka, mbwira umuntu mwicaranye ati vyuka, mbwira umuntu uti ndasuguma ico gikamyo cawe kiraka mu izina rya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Reka nakubwire, uruta umumarayika yasanze Gideyoni ari hano hantu. Ni Imana nirungika umumarayika, ariko Yesu ubwiwe ari hagati yacu, kandi ariko arakuvugisha, agusanze aho wicaye, agusanze mu gahinda kawe, agusanze mu kwihebura kwawe. Hariho conversation Imana igomba gutangura, hariho ikiganiro Imana igomba gutangura, hariho icimviro Imana igomba kuguha. Imana iramushikira ati Gideyoni, Bwana asifiwe sana. Iramubwira ati, imusanga ako ndakunda Imana abantu. Imana ni Imana pe. Iramusanze Gideyoni ahantu ari muri routine, ari muri realite yiwe. Ataha kare ko hameze nabi. Uravyumva? Wumvise? Nivyo? Nanje kindungikira. Amusanze aho hantu. Reka ndakubwire, realite yawe iratwereka icafex ivyimviro vyawe. Ingene ubayeho biranyereka ingene uri kuriyumvira. Ingene ubayeho biranyereka ivyimviro uri kurakira ivyo ari vyo. Bantu b'Imana, nanje meze nkawe, siko? Ariko ngenda kubwire ikintu kimwe, mudashizeho akayungiro mwebwe nyene. Hariho ivyumira bijejwe gusambura ubuzima bwawe no kwica amasezerano y'Imana mu buzima bwawe. Gideyoni umumarayika musanze ari muri situation mbi, afise ubwoba, amubona uri ndeho. Umumarayika aramubwira ati peace, amahoro. Aramubarira ikintu kimwe, amubwira ngo haguruka wa munyenkomezi we, ugende gutabara abantu banje. Gideyoni ati ariko kabasha abantu b'Imana kaye ngabakizwa vrema. We ntubona ivyo turimo, rega haje nagenda binyegeze, rega je nganagize gute ako urafitira. Jewe ndi umunyenkomezi, batangura ikiganiro. Bantu b'Imana ngenda kubwira ikintu kimwe, iyo Imana iri present hari ikiganiro. Reka nakubwire, gusenga si ukuvuza induru kwa kataterebe ekate ni mu mamazi. Oya gusenga si gukanga Imana. Oya bwira mushatse, gusenga si gukanga Imana. Gusenga ni ikiganiro kiri sincere, gusenga ni ikiganiro c'ukuri, gusenga ni ikiganiro co mu mutima, gusenga ni ugukestiona, gusenga ni ukumwumva avuga, gusenga ni ukumubwira ibyawe nawe akavuga, gusenga ni conversation. Gusenga si conversation muri sens unique, ayo gusenga ni ikiganiro. Merewe nabi
nabi ariko uwangendeye ndagomba ko tuganira. Merewe nabi ariko uwangendeye ariko ambarira ibintu ntazi. Umenga n'umu extraterrestre, umenga ntazi biri mu Burundi, umenga ntazi gere tuberewe. Raba abamidiyani bagira baze, hora akubarire. Hora nawe avuge, kuko yaje kukuraba azi ingene umerewe, yaje kukuraba akurikiranye n'umugambi w'Imana, yaje kukuraba azi destiny Imana yashize mu mutima wawe, yaje kukuraba azi indoto z'Imana zikuremwo, yaje kukuraba azi umugambi w'Imana muri wowe uri kurapfa, yaje kukuraba abonye indoto zapfuye. Ariko kandi iki kiganiro gifite objectif imwe gusa, indoto zigiye kuzuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo indoto zigiye kuzuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo indoto zapfuye zigiye kuzuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo indoto zahambwe zigiye kuzuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ivyizigiro utagifise bigiye kandi gusubira kuremwa mu buzima bwawe. Kuko igihe cyose Imana irakeneye umuntu canke abantu bake kugira bakorane. Erega Imana ntiyari naneyo gutabara Israeli, ariko iza kwa Gideyoni ati Imana irakeneye partenariat na wewe. Genda wa munyenkomezi uje gutabara abantu banje. Gideyoni ati jewe wihenze adresse. Jende gapeti, je sinshoboye. Sinshoboye. Yesu ashimwe cyane. Murabiziga abantu b'Imana, iyo turi mu bwiza bw'Imana, Imana iza kudukomunika amabanga yayo. Erega abarundi kazi tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro mu gihugu cacu. Erega urakeneye communication n'Imana. Erega Imana hari ivyo ishaka kukubwira. Erega hari ivyimvira Imana igiri gukomunike, kuko raba Satani yaravuze. Ariko kandi waramuteza amatwi cyane. Ariko abizigira uhoraho biyura mu nkomezisha. Biyura gute mu nkomezisha? Igihe Imana ibakomunitse icimviro cayo baba bazima. Igihe Imana ibakomunitse icimviro cabo baba bazima. Igihe Imana ibakomunitse icimviro cabo baragiteramira. Igihe Imana ibabwiye icimviro cayo baracumviriza. Gideyoni afata uyu mugabo aramubaza ati none gasha ya Mana urazanye iyo suje y'Imana. Umbwiye ngo jane n'umunyenkomezi ngo ngene ngo ndikume n'Imana. Mbega ya Mana basogokuruza batubwiye, ya Mana yadutabaye ikabakura muri Egiputa, ya Mana iri he? Ngana kubwiye ngo Gideyoni yabwiye uyu mugabo Imana yabasokuruza ko bari bafite amageneration menshi yaguye. Si ni Imana ya papa yabasokuruza. Hariho absence ikomeye ya presence y'Imana muri communauté ya. Avuga Imana yabasokuruza ni nkuko Imana yabikira mu gatego yizi nk'yabasokuruza, ariko uyu munsi nje kukubwira ko ndi uwawe. Sindi wasokuruza wanyu gusa, ariko ndi n'uwanyu. Ibyo wumvise nakoze ndaje kubihenuvera, ndaje kubivyura, ndaje kubihagurutsa nciye muri wewe. Gideyoni ati ubigira gute none? Jewe bona notabara Israeli, uranje vyoshoboka. Aramubwira ati ndakubwira ikintu kimwe, ndindira ntuve ngaho, ndagiye kuverifya ko ari Imana, ndashaka kumpa ikimenyetso. Gideyoni ngo aragenda abaga ikimasa, arateka, azana umufa w'amaraso, arazana byose. Nta gicaniro cari aho hantu Abrahamu, nta gicaniro cari kihari. Muri quotidien Gideyoni nta gicaniro cari kihari. Ibintu byose byagomba kuba fabrique aho nyene sur place. Uravyumva? Aragenda arazanye akoze inyama, arazibaza, arazizanye. Ico Gideyoni reka yashaka niki? Yari yarumvise ingene Imana ivuga n'ingene Imana ikora. Yari yarumvise principe y'igicaniro. Mihuke ko yari atabonye umuriro w'Imana atabanje kubaka igicaniro. Hariho ama condition agomba kuba rassemblé. Hariho les exigences z'Imana zigomba kubaho. Gideyoni namaze kumva makuru meza atandukanye n'ivyo arimwo, amenya ko kugira ngo yakira ayo makuru acike realite hagomba kubaho communion.
hagomba kubaho ubusabane. Azana inyama azishira ngaho, azishyira ku gicaniro, atereka ku kibuye, ntiyaronka umwanya wo kubyubaka, ashize ku kibuye. Umumarayika arabona ko habuze umuriro, kuko kugira ngo miracle yideclenche, kugira ngo ubusabane bw'umuntu n'Imana bubeho, hagomba kubaho umuriro. Niho bagomba kuba caractérisé. Uravyibona presence y'Imana, babura ikibiriti, umumarayika afata inkoni yiwe arayitumbereza kuri za nyama, umuriro uraka, akamoto karaza, arambwira ngo fata uwo mufa w'izo nyama, suka kwako kana. Amaze gusuka, ijambo ry'Imana ngo amashimwe yabera n'ubumote bwiza mu maso, n'ubumote bwiza mu Mana. Arasuka, akotsi karaduga. Gideon aheje kubona ngo umumarayika ngo avije kuba ko kantu gusa, uwo marayika caranyika pa, kuko akazi kari gaheze. Gideon aravuga ati ndahwereye, ndahumiwe, mbonye Imana. Imana irarungikijwe ati oya ntuhumiwe, gira amahoro. Ico kibanza Gideon acacita Jehova Shalom. Haleluya. Bisobanura ngo Imana ngo nabugingo n'ubu ico gicaniro kirahaguma. Ariko Gideon ahishurirwa Imana nk'Imana source de la paix. Haleluya. Yarayabuze imyaka myinshi, bari bamerewe nabi. Guhera uwo munsi, guhera ibyo bintu bibaye, Gideon yiyambura ubwoba no kwisuzugura, atahura yuko ari umuhizi. Chapitre zikurikira, Gideon agenda gukorera Imana, yahindutse complètement. Kuko iyo turi muri prayer, iyo turiko turasenga, ni Imana iduhindurira. Urakeneye gusenga kugira ngo Imana iguhindure. Mu masengesho ni Imana ivyara ikintu. Iyo uri muri presence yawe ni Imana ivyara ikintu udasanzwe ufise. Iyo uri muri presence y'Imana ni Imana irema ikintu udasanzwe ufise muri kamere kawe. The lack of presence of God is something. Uravyumva? Ntimwavyumvise. Nashatse kuvuga ngo kubura ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu niko kubura kuvyara ico Imana yadushizemo. Ndipfuriza isengero ryose rya Life Center abantu bose bari muri kino kibanza, reka ubwiza bw'Imana bubabeko. Ndabipfurije ngo reka muvugane nawe, reka muvugane nabo, bavugane nawe. Urava mu kibanza cyo kwisuzugura Gideon, wimenye nk'umuhizi. Watanguye uganira n'Imana uyihaririza, ariko uza guhera uja muri action. Watanguye uyikestiona kubijanye n'uko iri, ariko uza guheza uhaguruka uja gusambura ibikorwa vy'umwasi. Ariko kandi kugira ngo ivyo byose bishoboke, harakeneye presence. Haleluya. Reka ndabwire abantu b'Imana, muratunze, muratekeye ibintu byinshi muri mwebwe. Ariko ntitwemerere Satani yuko ahamba indoto zacu n'ivyifuzo Imana yadushizemo. Ntitumwemerere. Ariko kandi nubwo ivyiyumviro twumva n'ivyo twumva bitaduha amakuru meza, reka tuje muri presence yiwe. Haleluya. Tuvugane nawe. Arakubwira uriwe, arakubwira kuri umuhizi. Jewe, yes, wewe. Abantu benshi turaharira n'Imana, abantu benshi turanyinyurana n'icimviro c'Imana kitujeko, abantu benshi turahopusa icimviro c'Imana. Reka ndabwire abantu b'Imana, ikibanza cacu c'amasengesho, ndavuze ngo icumba cawe c'amasengesho, guhera uyu munsi dimanche nejo land mutegereza gusenga kandi inzozi wanyu. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Ndavuze ngo Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana, reka vugane nawe. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi numva no banyeganyeza mwese, no banyeganyeza mwese nk'abanyeganyeza mwese. Ariko reka ndakubwira ikintu kimwe, ngo hariho ivyo udakwiye kwemera ko bipfa, hari ivyo udakwiye kwemera ko bibambwa muri wewe. Ariko ndavuze ngo baho mu izina rya Yesu Kristo. Indoto Imana yagushizeko reka zibeho mu izina rya Yesu Kristo. Ivyimviro Imana yagushizemo reka bibeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndagwaye n'umudayimoni yuga icumba cawe cyo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ariko iki n'igihe cawe aho uza maze Imana nye n'amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese, izoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Murakenewe kuzigama, murakenewe kuja muri couverture, murakenewe kuba protege. Ivyimviro vyanyu biriko birarogwa, ndavuze ngo ubwo burozi bukuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Jehova Shalom agiye gushika ku buzima bwawe. Uzomumenya nk'Imana nye n'amahoro, nk'Imana soko ry'amahoro. Ariko kugira ngo ivyo bishoboke, iyo miracle izoba opere gusa muri presence y'Imana. Bwana asifiwe sana. Rero uyu munsi muri iri joro
Bwana sifiwe sana. Amasengesho aratangura. Ntituzorindira ko kwezi guhera tugatanga gusenga. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ni bande bashaka gucomekwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka kubona amaboko yanyu. Haleluya. Ndashaka kubona ukuboko kwawe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Rega abantu b'Imana uwakuremye ni wazi ico yagutekeyemo. Ntacu ushobora kumenyera kwibarabara, ntacu ushobora kumenyera muri WhatsApp. Ico yagushizemo. Oya, ntushobora kukihamenyera. Aho kiri gusa muri presence yiyo. Madame Savu. Muri presence yiwe gusa. Yesu ashimwe cyane. Nduguruje ikirere mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Mugiye gutangura gusenga. Haleluya. Nimba unashika kubwira Imana uyiramutse databuja ndashitse ndi hano hantu. Sinzi uko wowe uyita n'ingene uyifata ariko uko uyumva. Akuvuga uti uyu munsi ndashitse muri presence yawe nzova ngaha tuvuganye. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho yawe ugiye gutangura uravyumva uzovuga amuhore nayo nivuge. Niyaguha umurongo wandike, niyakubwira icimviro candike. Ariko ndi persuade numva muhemu yara anyemeza yuko agiye kuvyura abantu. Imana yambwiye ngo ngiye kuzura indoto z'abantu. Imana yambwiye ngo ngiye kuvyura abarundi gusenga. Mwahora mucisha ko hejuru ariko ndavuze ngo reka mu izina rya Yesu Kristo. Ayaya. Ni bande baryoherewe ibihe bishasha. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ivyo tumenya turi muri presence y'Imana. Hari ivyo tumenya turi mu masengesho. Reka ndababwire Yesu yabwiye abigisha ngo nimusenge kuko iminsi ni mibi. Aho nge nabwiye ngo Yesu yarashoboye guca ku musaraba wiwe ariko abigishwa be bose baravudutse. Barizomicane tuko ibirutsa abigishwa. Kuko bose bamukwevye. Kuko batahagaraye nawe ku musaraba. Absence ya prière izotuma udashobora guhagarara mu gihe kibi. Ariko ndavuze ngo reka amasengesho agushoboze guhagarara mu gihe kibi. Yesu ashimwe cyane. Kuko umutima urashaka ariko umubiri uranse. Ariko ndavuze ngo reka mu izina rya Yesu Kristo Imana ibikore ku buzima bwawe. Haleluya. Nimba uvyizeye vuga uti amen. Haleluya. Tuzosubira dimanche. Sivyo? Tuzosubira dimanche. Ko mutavyemera? Hari abantu bandaba ngo nimba tuzotukiyari tuzosubira dimanche. Tuzosubira dimanche. Reka ndababwira ikintu kimwe. Ahanyene ngaha muri kino kibanza, muri iki kibanza. Ndakeneye abantu uno munsi saa 2 baza kuba bari mu masengesho, saa 2 z'ijoro. Abantu amaboko hejuru, abafise umwanya wa saa 2 indwi yose uzosenga saa 2 z'ijoro tuzoba turi mu masengesho. Ayandi ugira n'ayandi ayo onya. Ndagushaka abasenzi ba saa 2 apana kuri eglise aho muzoba muri. Amaboko hejuru. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Ndabona hari n'abantu baduza amaboko batemera ivyo tuko turavuga ko je ndavyizeye. Abasambiri z'ijoro amaboko hejuru. Aha, Bwana sifiwe sana. Abasambiri ni muhaguruke. Okay, ndashaka n'abasa 3 nabone bahaguruke, n'abasa 4 bahaguruke. Ndakwereke rero. Bwana sifiwe sana. Limblo sheteleko tilebo sheteleko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngaha hariho ba Gideon bicaye muri kino kibanza. Bwana sifiwe sana. Ngaha anya hariho abantu badasanzwe bicaye muri kino kibanza. Bwana sifiwe sana. Abatahagurutse muzosenga ryari? Mufite amasaha ya mbarizo mishaye tuse amasaha ya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abafise andi masaha ni muhaguruke. Atari. Abasa 9 aba minuit aba 1h. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amina. Okay, abatahagurutse mube mubihojeje. Siko kandi hagira umuntu haguruka kugira haguruke. Si ibintu byo guhaguruka gusa. Bwana sifiwe sana. Rero bamwe mwese ku isaha muzosenga isaha imwe. Siko. Isaha imushitse mu masengesho yawe. Siko. Ntuteza kuza ufise ibintu byinshi ugiye kuvuga. Kandi nisi ntegezo aje kuguha umutwaro ngo tugiye gusengera iki kintu. Ako ni washika no masengesho ukabudafise n'ivyo uvuga ushike muri presence y'Imana utangure uhamagara Imana yawe rimblo sheteleko sendeleko shitelebo setele. Fata ijambo ry'Imana urisome. Muhemu yaragiye kubabwira ingene musenga. Kandi Imana igiye kuzana icimviro gishasha mu buzima bwanyu. Kandi Imana igiye gukomeza ubuzima bwanyu. Bwana sifiwe sana. Ariko razira isengesho ico ritumbereye. Akagahugu kacu gategeza gukira. Siko abantu b'Imana. Iki gihugu kiteza gukira. Haleluya. Haleluya. None si Imana yatubwiye ngo tuyihamagare. Si Imana yatubwiye ngo tuyihamagare. Siko abantu b'Imana. Rero mwebwe ni muyihamagare umunsi muzoshika imbere y'intebe yayo mubwiye ngo twaraguhamagaye ntibitavye.
ariko kandi niyo yatubwiye ngo nimumpamagare. Ubu rero mwebwe aya majoro yanyu tuzosubira ngaha dimanche dutanga raporo, ariko kandi iyi ndwi yose mugiye gusenga. Ijya saha yawe mpwemu yarazokurongora ukuntu asenga, siko? Ibindi byose ntimwabikoze, mwarapartagije, mwarakomanse, mwararungitse, alerte, ntimwabigize? Nimwihane, ntimwabigize? Atura, ntimwabigize? Nanje, ariko rero dukora ikindi naco, siko? Murashaka kwemera tugakora ikindi? Umva ikindi kintu Imana yambwiye dimanche iza, ntihagire umuntu n'umwe azoza ngaho atazanye umuntu mu muryango wiwe wundi atari wewe. Uzumwikorera uvuga uti iyi weekend, iyi dimanche tugende, hari ikintu nshaka gukora ku miryango. Sinzobahamagara imbere abapagani b'iwanyu batinya kuza imbere, ariko dimanche hari ikintu nshaka gukora ku mafamiye. Ntihagire umuntu n'umwe atazana n'umuntu w'iwabo. Kwa kundi Imana yabwira Yona ngo azana agakoko, akantu kose kazane n'akiwabo, nawe uzuzanane n'uwiwanyu. Sivyo? Naho yoba asengera muri mukiza mweranda canke asengera ngaha kwa shehe, mubwira uti ni dimanche gusa. Ntiwimutse, ariko ni dimanche gusa hari igikorwa ca famille. Bwana asifiwe sana. Ndashaka muduze amaboko dusenge. Haleluya. Haleluya. Urashobora kuduza ijwi ryawe ubwire uti Imana nshoboza Mana. Uyihamagara uti Imana nshoboza. Ndashaka kukubona, ndashaka kukumva. Ndashaka nanje unsange nkuko wasanze Gideoni. Ndashaka nanje unsange mu kibaza nkuko wagisanzemo Gideoni. Ndashaka nanje unsange muri situation yanje. Iyi situation ya Gideoni ntiyari nziza, ni yanje sinziza. Ndagomba yuko presence yawe iza guhindura ibintu. Ndagomba yuko kujya kunywana kwanje nawe guhindura ibintu. Ndagomba kuza muri presence yawe. Ndagomba kwigicaniro canje. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kumva amajwi yanyu. Haleluya. Vuga uti Mana, kora ikintu gishasha. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ndazi ko ushoboye gukora ibirenze ivyo nsaba. Ndavuze ngo Imana izokora ibirenze ivyo wayisavye. Imana izokora ibirenze ivyo wayisavye. Hari umuririmbyi yomfasha akaririmbo. Ebana mwese nduga imiryango y'urushengero mu ndindira iminota 15 kugira ngo turirimbe dusenge. Ako ndagomba guhamagara umuriro w'Imana. Imana imanifesta presence yayo par son feu. Imana igaragaza kubaho kwayo n'umuriro. Gideoni nta muriro yari afise, ariko Imana yarawakije. Nawe uyu munsi nta muriro ufise, ariko Imana igiye kuwatsa. Wowe nta muriro ufise, ariko you are committed. Uriyemeje ariko ubuza umuriro. Ndavuze ngo umuriro ni Imana igiye kuwatsa. Gideoni yazanye ishikanwa, Gideoni yazanye ikimazi, ariko abura umuriro. Ndavuze ngo ivyo tudafise agiye kubizana. Ndavuze ngo ivyo tudafise agiye kubizana. Ndavuze ngo ivyo udafise agiye kubizana. Afise inkoni mu kuboko kwiwe, ni ikimenyetso c'ubutegetsi, ni ikimenyetso ca autorite. Afise inkoni mu kuboko kwiwe, agiye kwatsa umuriro, agiye kwatsa umuriro. Ndavuze ngo akamwizina rya Yesu Kristo. O mpwemu yera atsa abantu bawe, mpwemu yera atsa abantu bawe, mpwemu yera ravive ton feu. O Saint-Esprit, ravive ton feu. O mpwemu yera atsa umuriro wawe. Abantu batakaje umuriro, abantu batakaje umuriro, abantu batakaje signe ya presence yawe. Ndavuze ngo mpwemu atsa umuriro, atsa umuriro, atsa umuriro muri mushiki wanje, atsa umuriro muri uyu muryango, atsa umuriro muri aba basore, atsa umuriro muri aba bana bawe, atsa umuriro. Mana, harabaguye, harabadendebukiwe, atsa umuriro wawe. Lendele kotelebo shetele kotilebo, lendele koshetele kotelebo, lendele koshetelebo, lindele ko. Suka umutima wawe nka Gideoni. Mubarire ivyakubabaje, mubarire ivyakugoye, mubarire ivyo wari wumvise utari kurabona, mubarire amasezerano, mubarire Imana wumvise ariko utari kurabona. Oh! Shendele kotelebo shetele kotelebo, lindele koshetelebo, lendele kosheteleko. Oh, shendele kotelebo. Mubwire uti Imana nyiyereke ma. Mubwire Imana uti nyiyereke muri iyi minsi ma. Nyiyereke muri iyi minsi ma. Mana, nzoza kukubwira, ariko ndagomba kukumva Mana. Uravugana nanje muri iyi minsi. Uravugana nanje muri iyi minsi. Uravugana nanje muri iyi minsi. Oh, speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Vugana n'inzu yanje.
vugana n'umuryango wanje, vugana n'abana banje, vugana n'abanje, vugana n'ishengeroma, vugana n'ishengeroma. Ntituzohora, ntituzocereza, ntituzohunyiza tutabonye Yerusalemu ikize. Emwe abibutse uhoraho, ntimugacereze kandi mukemere ko ahunyiza mutabonye gutabaga kwa Yerusalemu. Niho turima, niho turima, niho turima, mu makenga yacu, mu bwoba turimo, mu kwihebura turimo, niho turima. Iyi niyo leta yacu, uku niko tumerewe, aha niho duhagaze, uku niko ibyacu bimeze. Oh, niko ibyacu bimeze, niko ibyacu bimeze, niko ibyacu bimeze ma, niko ibyacu bimeze ma, niko ibyacu bimeze ma, niko ibyacu bimeze ma. Ariko Mana wowe urashobora, Mana wowe hari ijambo ufise, Mana wowe hari iciyumviro ufise. Ndasengeye indoto zimeze nk'izapfuye, ndasengeye ibyifuzo bimeze nk'ibyapfuye. Subira kuba muzima, subira kuba muzima. Kubura indoto no kubura ubuzima, kubura ibyifuzo no kubura ubuzima, gutakaza yerekwa no kubura ubuzima. Subira kuba muzima mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Oh, ndazi kushobora, ndazi kushobora gukora ibirenze ibyo nsaba. Ndakwizigiye Yesu mukunzi wanje, kubimenya birandura umutima. Isemo kumvira ijambo ryose umbwira. Ndazi kushobora gukora ibirenze ibyo nsaba. Ndakwizigiye Yesu mukunzi wanje, ubimenya byose, ubimenya birandura umutima. Isemo kumvira ijambo ryose umbwira. Ndazi kushobora gukora ibirenze ibyo nsaba. Ndakwizigiye Yesu mukunzi wanje, ubimenya birandura umutima. Isemo kumvira ijambo ryose umbwira. Ushobora gukora ibirenze ibyo nsaba. Ndakwizigiye Yesu mukunzi wanje, kubimenya birandura umutima. Isemo kumvira ijambo ryose umbwira. Yesu ndagukunda. Yesu nduru wanje. Yesu ndagukunda. Yesu ndabimana. Yesu wanje. Yesu ndabimana. Yesu ndakwizeye. Yesu wanje. Yesu washobora gufata ukuboko k'uwo muhagararanye. Yesu
ndagukunda Yesu ndagukunda Mana ndakwizeye Yesu ndakwizeye Yesu ndakwizeye washobora gufata ukuboko k'uwo muhagararanye uvuga uti Imana muhe inkomezi Imana musengere uti Imana muhe inkomezi Imana zo kuvyara ico wamushizemo muhe inkomezi Imana cyo guhagarara muri presence yawe washobora kuduza ibyawe ugahamagara Imana hejuru y'ubuzima bwiwe kugira ngo Imana imukomeze muri iyi ndwi kugira ngo Imana imukomeze muri iyi minsi kugira ngo Imana yatse ubuzima bwiwe muri iyi minsi kugira ngo Imana yatse ubuzima bwiwe muri iyi minsi kugira ngo umuriro w'Imana wuzure ubuzima bwiwe muri iyi minsi ndirukanye umudayimoni wose w'ubwoba hejuru y'ubuzima bwawe ndasambuye ubushobozi bw'ihahamuka bwose hejuru y'ubuzima bwawe ndavuze ngo reka kino kibanza ugitahuriremo ucakiremo ico Jehova Shalom Jehova Shalom Jehova Shalom Imana nye n'amahoro Imana nye n'amahoro maze Imana nye n'amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese agiye gushibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu ndafashe umutima wawe ndafashe ivyiyumviro vyawe ndavuze ngo bizigamirwe muri Kristo Yesu ndavuze ngo reka ivyiyumviro vy'Imana biganze ndavuze ngo reka ivyiyumviro vy'Imana biganze ubuzima bwawe reka ivyiyumviro vy'Imana bidomine ubuzima bwawe reka ivyiyumviro vy'Imana vyuzure ubuzima bwawe ibitandukanye n'ivy'Imana ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo 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 ububasha bw'inyoshambi ndabusambuye mu izina rya Yesu Kristo hejuru y'ubuzima bwawe intege nke wari ufise ndavuze ngo niwuzuzwe kuri uyu munsi reka wuzuzwe reka usohoke umerewe nka Gideyoni reka usohoke wumva wujujwe reka usohoke wumva wujujwe reka habeho kuzuzwa ndavuze ngo reka habeho kuzuzwa Lendele kotelebo sheteleko telebo Lindele ko shetelebo site Mana iki ni igisirikare cawe Mana abana basirikare bawe Mana izi ni ingabo zo mu nzu yawe Mana izi ni ingabo zo mu nzu yawe ndavuze ngo reka inkomezi zawe reka inkomezi zawe reka ubushobozi bwawe reka umuriro wawe ubabeko mu izina rya Yesu Kristo uzura mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo uzura mu izina rya Yesu Kristo niwe afise ivyo kuzuza niwe afise ivyo kugabura niwe afise ivyo gukora niwe agomba kuzura ivyawe mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo ubuzima bw'Imana bugusubiremo ndavuze ngo inkomezi z'Imana zigusubiremo ndavuze ngo ivyizigiro vy'Imana bigusubiremo ndavuze ngo ukwizera kwawe gusananugwe ndavuze ngo ubushobozi bw'Imana bugusubiremo kandi aho wari waraguye ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo reka usubire kandi kwiyubura mu nkomezi abantu b'Imana bavuge ngo amen